Mwiwe nshuti mwese muduteze amatwi Fidel Niyongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Bamwe mu Barundi bahungutse bava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bamenyesha ko bakenye uburaro kubwo bari bafise imbere y'uko bahunga basanze bwarasambutse ubundi bwafashwe nabi n'abasangwa. Turiyumvira yuko twoca ibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu, ariko ca twiyumvira aho twokura ibintu vyo gusakaza nyene bikaca biba ikibazo. Abo ni bamwe mu Barundi bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Guillaume Soro yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa Cote d'Ivoire yaciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa. Guillaume Soro w'imyaka 49 yagirizwa kuba yarabangamiye umutekano w'igihugu ciwe no kuba yarahatswe gutembagaza ubutegetsi bwa Alassane Ouattara mu 2019. Urubanza rw'uyu yigeze kubatwara umurwi warwanya ubutegetsi bwa Cote d'Ivoire ruciwe mu gihe ari mu buhungiro i Buraya. Abandi mu bo basangiye dossier barimo Suleiman Kamagate yahoze ari umukozi mu biro vyiwe, Madame Afusiata Bamba Lamine yahoze ari umushikiranganje wo guhanahana amakuru ku ntwaro yiwe, na Touré Musa yarajeje gutanga amakuru mu biro vyiwe baciriwe umunyororo w'imyaka 20. Mu mwaka weze w'ibihumbi 2020 Guillaume Soro ahatuributsa ko yakatiwe umunyororo w'imyaka 20 naho nyene akaba yarari mu buhungiro. Ico gihe yagirizwa ko yanyuruje amatungo ya leta no kuba yarahatswe kwiyegurira imwe mu mazu ya leta kugira ngo ayigire yiwe. Acirwa uwo munyororo w'imyaka 20, ivyo vyaha yavyamirira kure avuga ko ari imikino ya politike. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ijwi rya Amerika rikesha n'amakuru yose ntiryigeze rivuga ko Guillaume Soro hari ico aratangaza ku gihano gishasha yasabiwe. Urakoze Diane. Mauritania yahagaritse Mohamed Ould Abdel Aziz yahoze ari president mu gihugu ariko akogwa ko itohozwa rya ruswa. Iyo nkuru yatangajwe n'umwe mu bamwunganira no munsi. Ni mu gihe hariko haba itohoza ku vyagirizwa vya ruswa igihe ari ku butegetsi arakana ivyaha yagirizwa. Abdel Aziz yavuye ku butegetsi mu mwaka wa 2019 nyuma yuko arangije ibiringo bibiri yagirijwe ivyaha vya ruswa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, apfungirwa imuhiriwe mu kwezi kwa gatanu. Hari nyuma y'itohoza inama amateka yakoze ku vyaha vya ruswa yagirizwa ko yakoze kuri leta yiwe. Yatawe mu mvuto ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri kubera yanse kwitaba umucamanza mu ndwi iheze. Umwe mu bamwunganira avuga ko yahagaritse kuja kuraba umucamanza nk'uko bisabwa kubera igihe cyose yagerageje kubikora yakurikiranywe n'igipolisi n'abasivile ku mabarabara bageramiye ubuzima bwiwe. Abdelaziz afise imyaka 64 muri iki gihe yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2008. Yarakoranye n'ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi mu rugamba rwo kurwanya abagwanyi b'abayisilamu mu karere ka Sahel. Yasubiriwe na president ari muri iki gihe Mohamed Ould Ghazouani. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Anthony Blinken ari Berlin ku mugwa mukuru w'Ubudagi aho vyitezwe ko ahava agirana ibiganiro n'abategetsi b'ico gihugu ku bibazo bitandukanye vya Libya. Ibindi tubibaza mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa. Ivyo biganiro biza gushimikira hanini ku matora azoba mu kwezi kwa 12 no mwaka muri Libya, ishigwaho ry'ibwirizwa nshingiro hamwe na leta, itahukanwa ry'abasirikare mva makungu n'umuturama ku ntambara z'urutavana ko muri ico gihugu. Inyuma y'inama umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yagiranye na mugenzi we w'Ubudagi Heiko Maas yavuze ko aka karyo ko gufasha Libya kuva mu bibazo irimwo amakungu atigeze karonka muri kahise. Anthony Blinken yabwiye amenyesha makuru i Berlin ku mugwa mukuru w'Ubudagi ko ari vyamaze kumvikanwa ko na cane ku kibazo co gutahukana abasirikare mva makungu no guhagarika intambara. Ntiyatomoye ahariko kamere k'intambwe yatewe. Libya tuributsa ko iri mu bibazo vy'umutekano kuva mu 2011 Muammar Gaddafi yahoze arongoye ico gihugu avanywe ku butegetsi. Urakoze Diane. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino kw'isi muri aka kanya. Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico Westatu akaburungu radio yacu voa.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, bamwe mu barundi bahungutse bava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda baba muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo bavuga ko babanye neza n'abasangwa, ariko bamenyesha ko bakenya uburaro kuko ubwo bari bafise imbere yuko bahunga basanze bwarasambutse ubundi bwafashwe nabi n'abasangwa. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Umutumba wa Burara ni umwe mu mitumba ya zone Gatare ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo turi mu buraruko bw'u Burundi, yakiriye abaherutse guhunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bamwe mu bayaze n'abakozi b'ijwi rya Amerika bavuga ko umubano wifashe neza hagati yabo n'abari basigaye kuri uwo mutumba kuva mu mwaka 2015. Bavuga ariko ko bafise ikibazo cy'uburaro kuko bumwe bwarasambutse ubundi bufatwa nabi n'abasigaye ku mitumba. akazu nari nubatse mugabo amabati yose yaratubaguritse kubera umuntu yaciye akiha ntanamuhaye, yaciye ayicanamo natire kuhafata ayicanamo. Ubu naho imvura yugwa yomusangamo, jewe ndaragiye nawe aca ayizamo, ariko acaza gutungiramwo ingurube, atungiramo inkoko, atungiramo inkwavu. Abasangwa bo ku mutumba Burara bavuga ko bakiranye igishika bene wabo baherutse guhunguka. Abayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo nyene baremeza ko umubano hagati yabo ari mwiza. Babaraje nyine bahungutse kabakira, turabafasha kubaka, ngo twari mu mugambi wo kubafasha kugira bubake, ngacupa turagenda go tugasangira, tukicara ku ibare tugasangira, tugahana nkuko twaduhana nyine tubana nyine batarahunga. Umubano wifashe neza ngaha mu Rusasa, nta wini ubuyuni, twese nyine turasanye uko nyine twami dusangira nyine batarahunga. Abaherutse guhunguka ku mutumba Burara wa zone Gatare komine Busoni bafise ubwoba ko hamwe imvura yotasura batarasanura izabo, bavuga ko bitazoborohera. Basaba gufashishwa ibisakazo, abasangwa nabo bakabafasha kubaka ibigega. Aba ni bamwe mu bahungutse bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je nk'umuryango wanje ikibazo mfise ni kuriyumvira yuko twoca ibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu, ariko cha twiyumvira aho twakora ibintu byo gusakaza nyene bikaca biba ikibazo. Hari abantu baje kutubaza ngira ngo boba ari bagenzi banyu kugira bazotuvugira imbere. Turababwiye ko byinshi nta n'amazu bagira, iho basize amazu n'ubusizi nta mazu bagira. Mu ntwaro mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi baremeza ko umubano uri hagati y'abahunguka n'abasangwa ari mwiza cyane. Musitanteri wa komine Busoni, imwe mu makomine agize iyo ntara yakira abahunguka ku bwinshi, yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye ku mutumba Burara ko atari vy'imbeshere uburaro bwabo bahungutse atako bwifashe. Nivyo uravye nk'umuntu aba maze imisi atari muhira, nk'ubu urabona abariko baraza bariko bashikira aho bahora babaye, mugabo urazi ko nk'amazu bamwe basanga yarabomotse, n'abantu bashitse ntibarimye, umva ubuzima buca bugora gutangura. Nivyo tuguma duhimiriza abandi basanze kugira bari kumwe, mugurumva ko uko bigenda kose ubuzima buguma bugorana. Umuntu aje inzu yiwe ugasanga yarasambutse, ugasanga ntiyarimye, umva ko baca batangura ubuzima bushasha. Musitanteri wa komine Busoni arahumuriza abariko barahunguka ko ibibazo bafise bizogenda bitorega umuti buke buke. Asaba abarongoye baba abasangwa canke abahunguka gushira urukundo imbere. Twese birashoboka tugumana ko nk'abavukana, naho bahunze igihugu baragarutse n'abavukanyi, tuguma dufashanya. Ni nkuko ushobora gusanga n'ubundi yasigaye ngaha, ushobora gusanga afise ingorane y'iniriya, tugumana ko kugira dufashanye, ingorane zozo ntizobura. Hariho abazi bakatubwira twebwe turabona ko mu vyo badutekeye turashobora kuronka agashitingi, ni muturose ibiti tukagerageza tukaraba ahantu hari ibiti kugira ari bishoboka, tukahimiriza n'abatware kugira babafashe gusanura aho baba barabaye. Ni ikibazo gikomeye, mugabo tugumiza kugira turabe ko dushobora kugerageza kugitorera umuti. Ishirahamwe HCR rigitaho impunzi kw'isi rimenyesha ko intara ziri mu buraruko bw'u Burundi arizo Kirundo, Muyinga na Ngozi zimaze kwakira abahunguka bagera ku bihumbi 27 mu kiringo c'amezi 6. Ica kabiri c'abamaze guhunguka muri izo ntara z'uburaruko bavuye mu gihugu c'u Rwanda nabo mu ntara ya Kirundo, nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakesha abegereye intwaro muri iyo ntara abivuga. Dushimire Desire Hatungimana. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva.
kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 222 441 931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Tugaruke mu Burundi. Inyuma yo kubutungane bw'u Burundi bufashe ingingo yo kugabaniriza Germain Rukuki, umwe mu baharanira agateka kazina muntu, igihano ciwe cyo gufungwa kikava ku myaka 32 kikaba umwaka umwe, inyuma yuko apfunzwe mu mwaka wa 2018 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Maître Ildefonse Chongera umwunganira mu mategeko yakiye neza ingingo y'iyo sentare. Umenyesha makuru Venuste Nshimiyimana akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yavuganye nawe. Twebwe nk'abasanzwe bamufasha kuburana twese turaryohewe n'iryo ngingo, ego turarindiriye yuko umwanya n'umwanya ashobora kusohoka ibohero. Turaryohewe mu majambo make. None kuba kiriya icyaha icyo gushaka kwigomeka ku butegetsi icyagumyeho cyo byo mwabyakiriye mute? Bon, twebwe turaba nk'atabyemezo batanze abari bamushengeje. Twebwe tuvuga tuti kumbure twe turaba mu ahanini turaba igihano bamuciriye. Ikico cyaha nacyo naho atabyemezo bagitangiye, twe turashima ingingo sentare yafashe. None ko yari amaze imyaka 4 muri gereza akaba yakatiwe umwaka umwe n'ihazabu 50,000 by'amafaranga y'amarundi, azafungurwa ryari? Bon, twebwe turindiye ko amenyeshwa iyo ngingo, turibaza yuko kuko yafunzwe nk'uko bivuze afunzwe igihe kirekire turazi icyo bamukatiye, turibaza yuko amategeko abivuga baca baraba igihe yari amaze, mu gihe igihano yaronse aciye adonka urubanza rucitse, hari igihano gito ugereranije n'icyo yari amaze afunzwe, aho baca bamurekura. Turizeye ko baduca bamurekura rero ntiyamenyeshwa urubanza, ariko turabe yuko umushikirizamanza udashobora kunguruza iyo ngingo. Maître Ildefonse Chongera ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika. Akoze namwe. Kuva itariki 10 z'uku kwezi ishirahamwe Delight Rwanda iharanira ukubaho neza kw'abanyagihugu mu Rwanda rifatanije n'impuza amashirahamwe y'abigeme n'abapfasoni dutera imbere batanguye ubukangurambaga bw'iminsi 45 bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abigeme n'abapfasoni mu Rwanda. Mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiye na Eddie Mwerekande aserukira ubwo bukurambaga na bamwe mu bagizwe ko ingaruka n'ihohoterwa rikorewe kuri murandasi. Kamariza Dianena Mugeni Clarisse. Eddie Mwerekande atangura asobanura ubwo bukangurambaga uko buteye. Ni ubukangurambaga bugamije gufasha abanyarwanda, gufasha abakoresha internet, by'umwihariko abahuye n'ibibazo by'ihohotera ndetse n'abandi bagize bitabiriye ihohotera rikorerwa abagore n'abakobwa ariko wenda batazi yuko bari mu gukora iri hohotera. Tukaba tugamije mu minsi 45 twateguye nibura abarenga 80% kuba bamenye ko iri hohotera ribaho. Mu by'ukuri wenda nituza kwinjiramo neza turaza gusanga ko hari abahuye n'ikibazo cy'ihohotera batabizi yuko bagize uruhare kugira ngo bahohoterwe. Tunarebera hamwe hari n'ibibazo twagiye duhura nabyo, hari abahohoterwa babigize mu ruhare, hari none n'abahohotera bazi yuko bari mu gushaka kugira ngo posti zabo zigaragare, zibonwe, zabwa amalike n'ibindi byose, ariko ugasanga barimo guhohotera. Muri ubu bukangurambaga rero nk'uko twabuteguye nka Delight Rwanda, tukaba tuzibanda cyane kuburira abakoresha internet ko ubu iki kibazo cy'ihohotera kibaho kugira ngo bakimenye bakirinde.
ubukangurambaga twabuteguye mu buryo nanone dukoresha ikoranabuhanga, dukoresha social media cyangwa imbuga nkoranyambaga, twongera tuburira abagore n'abakobwa muri iki kibazo. Ariko iyo uvuze ijambo guhohotera cyangwa guhohoterwa ni ijambo rusange, mu by'ukuri guhohoterwa gute? Gerageza kubisobanura neza. Mu by'ukuri urakoze cyane, ni ijambo rusange rishobora kumvikana. Twebwe turibanda ku ihohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi cyangwa interineti, ariko by'umwihariko rigendereye abagore n'abakobwa. Urugero natanga nk'iyo umugore cyangwa umukobwa ashyize ifoto ye ya style, yambaye neza cyangwa yafite ukuntu yabishatse akashyira ku mbuga nkoranyambaga, hakaza kugira abayitanga comment imupfobya, comment igaragaza yuko ibyo yakoze nta bwenge burimo, uyu muntu agira ikibazo cya harassment. Ikindi muri iri hohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, hari ikibazo turi buze gusanga kuko uraza kugira nabo uganira nabo, aho umwana w'umukobwa ashobora kumva ashaka icyo twita mu mvugo y'ubungubu hiti kumenyekana. Ndashyiraho agafoto nambaye akamini ngaragaza imiterere yanjye, intege n'ahandi, ashaka kugira ngo abone views nyinshi mu bundi buryo cyangwa ubundi, ugasanga babyuririyeho baramuhohoteye. Hari n'ikindi kibazo cyagaragaye muri no campaign nacyo kiri mu byatumye tuyitabira, aho usanga umwana w'umukobwa bano bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube, ugasanga arashaka kubakoresha kugira ngo bakine bambaye mu buryo bwa bushitura cyangwa bwa attractinga aba viewers, abakurikiye izo mbuga, ugasanga hari imbogamizi bagiye bahura nazo. So iyo tuvuze ihohoterwa rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ni rikorerwa umukobwa cyangwa umugore bitewe na post cyangwa icyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Bikorwa mu byiciro, wenda ndibuze kubigeraho ni mu bimbaza bitandukanye, ibyiciro by'ihohoterwa bahura nabyo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ingaruka bahura nabyo iyo bamaze guhohoterwa. Mu ncamake twebwe ntago ubukangurambaga bwacu bushingiye ku ihohotera muri rusange, ni rikorerwa abagore n'abakobwa ku mbuga nkoranyambaga, ku bitekerezo byabo, kuri posti cyangwa icyo bapostinze kuri social media. Ugasanga twebwe turashaka yuko uru rubyiruko cyane cyane abakobwa bitondera ikintu cyose agenda ushyira ku mbuga nkoranyambaga, kuko gishobora gutuma bamwataka. Mukanya ndagaruka iwawe nkubaza ababirimwo, ababikora ni bande, uburyo babikora, ariko reka tubanze tujye kwa Kamariza Diane atubwire uko byamugendekeye. Kamariza Diane, nanone ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Nuko ngaho rero dutekerereza uko byakugendekeye. Uko byagendekeye, nashakaga gukora fashion, gucuruza imyenda, avuga reka mbishyire ku masosho media, ku ma Instagram, njye nkambara umwenda nkapostinga. Mu gupostinga kwanjye nkabona comment nziza, abandi banca intege, kubera umwenda hariho abantu baba batandukanye batatuze uwo mwenda. Abenshi hariho umuntu ukunda umukobwa wambaye bini, washyiraho bini, ukabona support, ukabona abantu benshi barabyakiriye, abandi ntabwo babyakiriye neza, ugasanga baraguca intege bakubwira ati iyo myenda ntabwo ijyanye n'imyaka yawe, ntabwo iyo myenda jya wambara wikwize, ibintu nk'ibyo ngibyo. Sasa nanone challenge nini ihari yo nahuye nayo n'imwe, hari ukuntu abantu bari muri ibyo bihugu byateye imbere nyine uba ufite abafollowers cyane kuri Instagram, wapostinga umwenda, umuntu agataha muri inbox yawe akakwandikira akakubwira ego ndabona uri kugerageza ushaka imibereho, akakubwira ati ngewe kure ndi like muri Dubai, hava imyenda myiza, hava ibintu byiza, inkweto nziza, nshobora kugufasha. Ukagira izindi muwe ashobora kuba akugiriye, ariko after ibyo ngibyo afite ibindi bintu ashaka, like akakubwira ati njye ndashaka kukongerereza ibintu, ariko nawe ugomba gukora iki. Iki niki ubwo ni nk'iki?
for example akakubwira ati niba uri mu buriri ndashaka nguhamagare video call, ndashaka kubona amabere yawe, ndashaka kubona imyanya y'ibanga yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. So wakwanga ugasanga ahatinze nka account yawe akajya yikoresha ibindi bintu like nko gucuruza we yinjiza agacuruza ashaka urugero avuga ati uyu mukobwa nyine akora video calls agakora sexy kuri internet. Ubwo iyo umuntu nyine mugenzi we abibonye aravuga ati angahe, ugasanga watangiye gucuruza ifoto yawe akinhereza wenda amadolari 200 ndiye muguhereze mukora ibyo mukora. Ugasanga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo biraguca intege, kandi ibyo ni ibintu nagiye mpura nabyo cyane. Hari nk'umuntu wabimbwiye arambwira ngo niba nshaka iduka rinini cyane riri expensive nimureke turyamane. Ava hanze araza turavuga finally mu gihe cyo kugira ngo amere inkunga nk'uko yajyaga binyemerera arambwira ngo turyamane. ndamubwira se urumva kuryamana ari cyo kintu cya mbere twashyira imbere? Mbese waretse tugakora ibintu byagenda neza ukazafata amafaranga yawe wampaye wafatiriye ikintu ushaka ni kuryamana nawe. Yafashe amafoto yanjye yose aragenda ayakoresha ibintu yifuza. Noneho twakire Clarisse Mugeni. Clarisse, wowe byakugendekeye bite? Murakoze cyane. Uko byagenze urumva hari ukuntu abantu bohereza message kuri nimero zisanzwe Facebook, Twitter na Instagram. Siko byanambayeho no kuri WhatsApp. Akenshi bikunda kuba kuri nimero bakoresha nimero zo hanze cyane abantu babikora. Ugasanga umuntu arakuvugisha rimwe kabiri, akohereje message, akohereza amafoto, hanyuma agatangira kubwira ati ndashaka ko tuganira kuri video call, akaguhamagara, akifata amaselfie, akavuga amagambo. Hanyuma rero iyo ngira ngo njye naramukubye ko twaraganira igihe kirambuye, mbona n'umuntu atangiye gukuramo imyenda n'iki. Dorere